Hello bakunzi bacu ba televiziyo service nishimaye twongeye kugaruka kuri no rubuga kuri no munsi udasanzwe umunsi mukuru w'abakenyezi twongera kubibutsa ko tubakunda kandi twari tubakumbuye uyu munsi rero dutewe iteka n'uyu mutumira adasanzwe mubona imbere yanyu nagomba ndamubahe ngo baramutse yongera nabibwire niwe twashimye kubana nawe natwe kuri uno munsi udasanzwe w'abakenyezi mushinga ntahe murashobora kwipresenta abariko barabaraba. Murakoze ku mazina nitwa Pasteur Yves Bavumiragiye nkaba nubatse tukaba twubakanye n'umukenyezi mwiza yitwa Nicimpaye Suavisi. Murakoze. Abariko baratwumviriza uwo ari we. Nicimpaye Suavisi niwe muyobozi wino televiziyo Suavisi Nicimpaye TV. Mugore mwiza, mugore atwenga na cane ko uyu munsi ari umunsi mpuzamakungu wagenewe abakenyezi. Murakoze turanezerewe cyane kubakira Pasteur Yves Bavumiragiye akaba ari we sheri wanje akaba ari we mutumira dasanzwe kuri no munsi mukuru. Sheri uno munsi dufise umunsi mukuru dasanzwe mpuzamakungu w'abakenyezi nico gituma ubona tuberewe turi mu kibanza kiberewe tiko turihereza nawe karibu kagutembe neza. Hanyuma rero uno munsi hari kibazo mwakunze kumbaza cyane kubijanye n'umunsi mukuru w'abakenyezi. Hanyuma kubera ko nasanze mugihuriza ko nabandi benshi nari nifuje kukuzana hano kugira ngo nabandi bavyumve inyishu ngomba gutanga zigufashe zongere zifashe nabandi. Rero kwa sigambere bababonye nta byinshi twoteba tubamenyesha barabazi baramaze kubumva nibiganiro muhora mutanga barabikunda. Hano rero mu Burundi cyo kimwe no mwisi yose barakunze guhimbaza uyu munsi mukuru w'abakenyezi. Rimwe ku mwaka bama bawuhimbaza. Namwe muhora mubibona turatwambaye neza dushajije nkuku turasohoka tukanywa tugatamba tukaryoherwa hanyuma rero tukumva ko natwe twibutswe. Mbega iyo turiko turaryoherwa tunezerewe uwo munsi mwebwe abagabo abami bacu abatware abashinga ntahe mubibona gute murabinezererwa canke mubivuga kwiki karibu. Murakoze umunsi mpuzamakungu wagenewe abakenyezi n'umunsi mwiza kandi ngira n'amakungu kugira ngo awushireho bari babonye yuko bikenewe. Ubwa mbere hoho biraha agateka abakenyezi bakumva ko kwisi yose bafise umunsi biharije. Aha rero agomba kuvuga yuko abagabo twaba tuvuga ngo baraturenganije kuko nta munsi mpuzamakungu w'abagabo. Oya umenge imisi yose ni y'abagabo. Imisi yose ni y'abagabo. Ariko ni vyiza kuko ngira kugira ngo amakungu ashireho uyu munsi mpuzamakungu w'abakenyezi hariho ivyari bibuze ku bakenyezi. Nako rero ndavuga ko abagabo uko biri kose barabunezererwa. Mugabo uravye ingene kumbure abakenyezi nabo baca bigenza kuri uwo munsi hariho kumbure abo bitabera abo bitaryohera kuko uravye hariho abakenyezi ubwa mbere hoho nk'abafise abagabo badakorana baca baja mu munsi mukuru hanyuma bakibagira n'inshingano zabo ugasanga atashe mwijoro canke hari n'abararayo ugasanga rezo zabo zatakaye hanyuma umugabo agize ngo aravuga agaca mwereka yuko uyu munsi wari umunsi mpuzamakungu w'abakenyezi. Ivyo rero muri mwe wariko uravuga kumbura abagabo bamwe batishimira birimwo
ko abakenyezi bamwe bamwe baca bibagira za nshingano zabo mu rugo. Ugasanga rero bice bituma abagabo bamwe mu rugo bace bavuga ati uwo munsi wari ukwiye no gufutwa ukavaho. Ariko nibaza ko atari benshi, ni kumbure abarenza urugero. Murakoze cyane. Mu bisanzwe nk'uko mubivuze, hariho abarenza urugero, hariho abo duhora tubona bahekereje abagabo, abana, hari abo duhora tubona babarungitse mu masafuriya, koza amasafuriya, koza amasahani, kubeba imbabura. Urabona ibikorwa nyene vy'abakenyezi uwo munsi bigaca umenga vyitiriwe abagabo. Nibaza ko ako kantu kababaza cyane. Ego cyane. Mu bisanzwe mu rugo hari ibikorwa umugabo n'umugore bategerezwa gufashanya. Mugabo rero hari abaca barenza urugero ngo nuko ari umunsi mukuru wahariwe abakenyezi, agaca agomba rero kuwufata nk'umunsi wo kwiganzura umugabo. Ico nico coba ari kibi. N'ahandi ibindi ntivyari bibi. Gufashanya, umugabo arashobora guheka bishobotse umwana, umugabo arashobora gukoropa, umugabo arashobora kwatsa imbabura. Mugabo umukenyezi wiwe ntabigire kuri urya munsi agomba kumwereka yuko umengo agomba kumwiganzura. Nivyo rero bisaba yuko kumbure bitaba uwo munsi, babifashanya rero n'imisi yose. Mugabo uwo munsi ugeze kumbure kubera ashobora kumubwira ati uyu munsi ndaza gufatirwa, murazi ko ari umunsi mukuru, uraza kwibuka uze gushusha imbabura, uraza kwibuka uze kwiyogereza isahani. Babivuganye bakavyumvikana, si bibi. Ikibi nuko yogomba kubifata nk'itegeko, umugore agaha itegeko umugabo ati utegerezwa uyu munsi. Ico nico coba ari kibi. N'ahandi bavyumvikanye gufashanya mu rugo, noneho umukenyezi yitwa umufasha w'umugabo, naho barafashanya. Urumva rero ko bitoba bibi. Ikibi nuko uwo munsi boca bawufata nka kumumengo no munsi wo kwikura kugakanu umugabo. Murakoze cyane. Nagomba nkembure abakenyezi muri ko muratwumviriza. Mu bisanzwe uyu munsi w'abakenyezi hari bitari vyiza abagabo batwagiriza, kandi nivyo nkuko uyu mugabo ari hano yaserukiye abandi ariko arabivuga. Abagabo bacu n'abami bacu n'imitwe yacu bakwiye kugumana agateka kabo imisi yose. No kuri uno munsi wagenewe abakenyezi bakwiye kugumana agateka kabo. Yavuze ati mubisezeranye gukoropa n'ibisanzwe yo gufasha n'iyindi misi, guheka umwana n'ibisanzwe yo gufasha kumuheka kuko muba mwaranamuvyaranye, hanini amaraso menshi abarayiwe, no koza ivyombo n'utundi dukorwa two muhira mwavyumvikanye yo gufasha, kuko muri umwe urugo musangiye n'ugwanyu. Atari ko mugabo ukuntu tubikora umenga n'umunsi wo kwiganzura abagabo, umenga n'umunsi wo kwikura umenga n'umunsi wo gukubita hasi abagabo kugira ngo natwe tubereke ko natwe uno munsi ari twebwe. Ariko mu bisanzwe umenga ntiyariyo ntumbero. Nanje ndabashigikiye mutware muri hano. Nanje kuvaho mwambarije ca kibazo n'abandi batari bake barambajije, nashiye ngira umwete wo kugira ubushakashatsi, shaka kurondera impamvu uyu munsi wabayeho. Mu bisanzwe ubushakashatsi bwinshi ubu tuburonderera kuri internet. Nagiye kuri internet kuri site ya Nations Unies ndayiraba, hariho amapublication menshi bashiraho, na cyane cyane muri yindwi iba yagenewe umukenyezi, niho nagiye ndabisanga. Rero nagomba mfate kano kanya ndabishura, nongera nishura n'abariko baradukurikirana, ndababwira bimwe mu byo nashoboye kuronka kugira ngo nabo bongereze ubushakashatsi
buzuze hanyuma tuzoronka isho tugenda turigishanya mu bihe bikurikira mu bakenyezi. Icya mbere nabonye yuko uwo munsi mukuru wamuhimbazwa rimwe mu mwaka iminsi yose ku isi yose, washizweho kugira ngo ube akaryo ko kwibuka cyane guhimbaza ibikorwa byiza umukenyezi ahari hose yashoboye gukora. Hanyuma bace bagira gute, bace basaba abagabo n'abandi bakenyezi n'abandi bantu bose kugira gute, gushigikira abo bakenyezi bafise ibikorwa byiza. Iyo niyo ntumbero nyamukuru ituma bawukora buri mwaka mu isi yose. Uyu mwaka rero bavuze yuko bashaka ko bashigikira umukenyezi mu bikorwa byo kwimbura, mu bikorwa byo kugwiza umwimbu. Murakoze cyane, mu bikorwa byo kugwiza umwimbu. Hanyuma rero ibyo baca basaba ko mu bihugu byose bitegerezwa kuba kuri uyu munsi. Nicyo gituma na hano mu Burundi turiko turabikora. Ariko rero nagomba ndababwire kano kantu, muri recherche nagize nasanze uyu munsi wahuranye n'umunsi wa gatanu. Mu mwaka wa 2025 bizohurirana n'umunsi wa gatandatu. Mu mwaka wa 2026 bizohurirana n'umunsi w'Imana. Ibi bintu birumvikana ko atari bihe bisanzwe, kuko iminsi mikuru nk'iyo iri irahurirana n'iminsi nk'iyi, haba hari akandi kantu abantu dukwiye kwiyumvira. Rero kuri ico ca mbere gituma duhimbaza buri mwaka, mwumva ico ciyumviro kirashe? Murakoze. Mwavuze neza ngo ni kugira ngo bahimbaze bongere barate ibikorwa vyiza umukenyezi yashoboye gukora. N'abagabo n'abandi bakenyezi kumushigikira mu buryo mu kumutera. Ikintu gihambaye cyane na cyane ko muri iyi myaka hariho ibintu vy'uko umukenyezi bashaka yuko atera imbere, ndetse hariho n'imihari y'abakenyezi bashaka kunganisha abakenyezi n'abagabo. Birabereye kuko umukenyezi nawe nyene arafise agateka, kandi arakeneye gufatwa mu mugongo kugira ngo ashobore kubona ko nawe angana, ari kiremwa muntu afise amateka nk'ay'umugabo. Kanatsinda biri no mu vyatumye uyu munsi mukuru baho. Hariho yuko abakenyezi barenganywa, bakora amasaha mbere menshi gusumba abagabo, mugabo bagahembwa amafaranga makeya. Urumva rero ubu aho tugeze muri iki kinjana tugezemwo, birakwiye ko umukenyezi abona yuko iyo akoze igikorwa kimwe n'umugabo afatwa kumwe n'umugabo.